bigenda gute ngo ibwirizwa rikorwe amafaranga azokoreshwa aho gushika muri amashinga amateka muri kwa kwezi kwa kane usanga mu kwezi kwa gatandatu ariko kandi igihugu baratanga umuhango w'ubuhanza n'ishyo w'amafaranga bose aseswa muri ariko kandi igihugu baratanga umuhango w'ubuhanza n'ishyo nibwo ari umukuru turabe ingene ibyoherezwa bivugwa n'ibivugwa mwese murabizi iyo ivuga neza yuko ikiringo cy'ishyaka n'amashyaka cy'ukwezi kwa kane ari ikiringo kizitabiriye ibiribwa bifite amafaranga leta izokoresha session budgetaire arimo n'umunsi rero ibibazo by'igihe bimwe umuntu yawe gutwara ibintu by'ubukungu bigenda gute ngo ibwirizwa rikorwe amafaranga azokoreshwa aho gushika muri amashinga amateka muri kwa kwezi kwa kane usanga mu kwezi kwa gatandatu cyangwa gatandatu kwa gatanu naho nyine ugasanga ihawe umwanya wo kukwigwa ibyo uno mwaka w'ubu turimo ukagira harabaye gasanzwe kuko umuntu yiga wabona wose kumbure akarere kuvugira amarojeti mugabo atanga umwe azi iyo aba ari kuba arasuzuma ubusanzwe uko amabwirizwa yigwa icyo bita sezine gushikiriza integuro y'ibwirizwa ibyo bigomba kuba publique ibibaruka nk'ababo ubwo buriya byerekanye kandi mu bisanzwe integuro y'ibwirizwa yitanzwe uwo ari we wese yagomba kubisa kandi no gushobora kuyitegura none sezine ibaye publique uno munsi kuwa kabiri kugira ngo ibwirizwa ku munsi wa gatanu bice yigwa inama y'ubumenyere nibwo ari umukuru turabe ingene ibyoherezwa bivugwa n'ibivugwa mwese murabizi iyo ivuga neza yuko ikiringo cy'ishyaka n'amashyaka cy'ukwezi kwa kane ari ikiringo kizitabiriye ibiribwa bifite amafaranga leta izokoresha session budgetaire arimo n'umunsi rero ibibazo by'igihe bimwe umuntu yawe gutwara ibintu by'ubukungu bigenda gute ngo ibwirizwa rikorwe amafaranga azokoreshwa aho gushika muri amashinga amateka muri kwa kwezi kwa kane usanga mu kwezi kwa gatandatu cyangwa gatandatu kwa gatanu naho nyine ugasanga ihawe umwanya wo kukwigwa ibyo uno mwaka w'ubu turimo ukagira harabaye gasanzwe kuko umuntu yiga wabona wose kumbure akarere kuvugira amarojeti mugabo atanga umwe azi iyo aba ari kuba arasuzuma ubusanzwe uko amabwirizwa yigwa
icyo bita sezine, gushyikiriza integuro y'ibwirizwa, ibyo bigomba kuba publique. Ibibavuga nk'ababo ubwo buriya byerekanye kandi mu bisanzwe integuro y'ibwirizwa yitanzwe uwo ari we wese yagomba kubisa kandi no gushobora kuyitegura. None sezine ibaye publique uno munsi ku wa kabiri kugira ngo ibwirizwa ku munsi wa gatanu bice yibwirwa inama y'ubutegetsi ko kuba naboneza kandi no kubiterera cyangwa mu myitozo ihagije. Ibyo rero bavuga nti birakora uko kugira ngo bimwe twabona by'amakontradikisiyo hagati y'ingingo z'amabwirizwa cyangwa umuntu abibona. Ahantu usanga baregereye ibintu cyangwa bahuta n'uriya cyaboneka umwanya wo kubikora. Naho niba yageze no mu nama rusange ugasanga ibikorwa bitanguye saa sita, saa saba cyangwa saa munani, abantu bakaze kuruha, babona ko ibyo bwirizwa uwo munsi nyine biraritowe, uca numva namwe ibyo bwirizwa bikagira. Urabona ko niyo wa mbere wo gukosora. Leta ko izi yuko ikiringo cyo kwezi kwa kane kisaze n'inama nshingamateka n'ingengamategeko kigenewe kwiga amafaranga azokoreshwa mu mwaka ukurikira, abashikiranganji na kandi minisitasiyo y'ubuzima bateguye muri abo muri kurde konti ibareba rwose biyumvira ko bazoshyira mu nteguro y'amafaranga azokoreshwa mu mwaka ukurikira. Bityo hazokore mu kwezi kwa kane byose bitayari bishobora kupima n'abasengihugu ariko n'abandi bose kugira ngo babasha guterera yaswe participative navuga aho bivuga ko gukorera bigatuma ibwirizwa bigeza amafaranga bigira akanovera gusumba. Ikindi novuga ko commentaire ni ubyakozwe muri rusange. Uravye ukuntu bije ituzwa mugabo amikoro nayo y'abantu atari bakurikira nawe nyene ikibazo. Umukozi wa leta ari mu bantu batanga agatsi ibiciro biguma biduga nawe ushaka kuduga, ni ngombwa yuko wewe azoha akanezerwa n'ibyo leta igusaba. Si umukozi wa leta gusa uwo ari we wese. Uyu munsi ubuzima buguma buzimba, ibiciro ku masoko biduga umunsi ku munsi. Ibyo rero leta ikwiye kwiga ikaraba icyo gukora kugira ngo twebwe nk'abatangabuhamya, twebwe nk'abari hatambuze uko tugiye kugura igice kiriya mu iduka aha n'hariya, ku isoko aha n'hariya, natwe tugire ko twebwe natwe twavuga yuko hari agahenge na gatoya dushobora kuronka. Nayo urumva nimba amantreprise yo kwibuka akajya gukorera ahandi, abantu bato nabo bazovuga gutyo. Leta rero yoraba. Ikindi novuga nuko ahanini usanga budget yo fonctionnement ari nini uyigereranije na investissement. Investissement ho baraberekanye biraboneka ko ari byo cyane. None akarusho umwe baronka azokabona gute igihe investissement uko niza kubishora ku bibazo bitandukanye abashinzwe gusaba muri leta niho inyishu nawe weza kubibona. Leta ntigira n'igoro habe kuvuzwa igisata cya investissement no gukoropima cyangwa kugabanya uko bishoboka kose ibijyanye na fonctionnement.
umurongozi wa Maseka yari yavuze ijyanye n'amasekiteri biboneka ko atwara uburyo bwinshi. Ni byiza mugabo naho nyine twari dukeneye yuko abatanga makuru bagira tumenya iby'ukuri biba biriko birakorwa bituma ayo mafaranga y'amatunga yihuta. Nk'uburundi bugiye butari mu ntambara, amafaranga ajyanye n'ibisata by'ubukungu abazi yo mu matungo kuri ibi ubu hari inganda z'ibirwanisho turiko turubaka cyane. Kumenya rero ibiriko birakorwa birakenewe. Niba dusabe kugira raporo turayitanga, turatanga ayo mafaranga kandi tukeneye amafaranga agiye gukora iki. Icyo rero sinigera ngo kwigora bakaraba n'ikijyanye no kwagura asite rusange. Nibuguruye abashobora gushyiramo ibitari bose babishyiremo ibintu by'umukiriya n'monopole ahiriki ibitaro. Kera twabona hari amasosiyete menshi abizana nta kintu n'inzira kuzibona. Twabonye monopole mu sosiyete imwe y'ingana n'ibitaro bashatse bashobora kugura n'icyo kugira gusa tubigana. Leta rero niyumve hamwe n'uko ubure hariho tekinike ntari bakoraje aho usanga abantu bahugije kujya kuzana ibitaro kuri gihugu cyangwa ibindi bikaboneka ko bararenga amategeko. Leta n'igira kigoro ibyo banyuze kugira gukina ishireho ingingo zituma biboneka nayo kuba bafata ngo bari ikintu cya priyantirisme ariko nocita babubatse cyane bahe abatari z'uburengera umuntu cyangwa kuba abantu ku kidanzwa runaka. Ibyo bivuyeho bibaza yuko tubasha gukorera kwibuka kandi n'abaruzitiro kwiyongera kuko eshanzwe zitandukanye gute bikagwira. Ni utwo duke bishatse kontribuwa ko baba bashingiye kuba batunganije ibitugane bakoze.